muraherutse kuvugana none na Fanny tariki 6/12 mariage yarabaye cyangwa itaraba yari bwabo urubyumva mwaravuganye hari 2023 uyu mwaka wese oya mariage ntiyari bwabe yaraguha invitation oya aya wari kuja yaburi mu Burundi wari kuja muri mariage ya nari hano mu Burundi mariage yaburi mu Burundi wari kuja hano yabaye uri hano wari utagiye no nta invitation nari mfise yayiguha wari kugenda nta kibazo cyari ko ariko bwita fresh kabisa kumenya ibintu byezo ngo bakubigira intambara oya si intambara urumva jewe mwajewe wara ewana twarigeze vraiment ukagira ubukwe sinoza ndakenda ma aho no urakagira ngize ibyo bintu iyo ndahiro ariko sinziza oya ndahiro ni yabasokuru amba nshatse kwemeza yuko ico kintu ntashobora kugikora mbo mbimuvuze kuvugana na Noraski basi wakuri ya Noraski ntabwo turabona n'abasuku yandi gusa ndamaze kumubona uramukunda ariko uramushigikira mu bikorwa vyiwe sanzwe ko Noraski ntarintu upfatu none ndamubona kina muri filime z'ababeri ya okay bijanye n'ibindi je nibaza ko Noraski nta kintu kimwe dupfa umufatanye by the way n'umuntu sinzi umuzi busanzwe ariko ndiko ndarabisha amaso yanje umuntu mengana umuntu like ashobora kubana agira like ibyo yirengagiza ariko n'umuntu ashobora kubagira like I mean n'umugabo okay ntabwo yagitinga okay rese mbe bujya we mwakundanye na Fanny ari mu uzi ko ari mukuru kuri we cyangwa ni we wari mukuru kuri kubijanye bishatse kuvuga nk'imyaka nane nawe ni wokwibwira ni wambonye uraho boya nakubonye ariko abantu nkamwe bwe ni hatari ariko usanga utekeye imyaka me atagikurira ufise wowe uri mukuru uri kurushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko mu bisanzwe oya uri muto ndagusumbye uburebure je umuntu usubye uburebure cyane mufata ko ari mugufi urumva uri muto uri mugufi urumva nibaza ko imyaka sihuza umuntu n'uwundi ahubwo ubumuntu nibwo ubumuntu ya nibwo buhuza umuntu n'uwundi okay kabisa mbe bujya nibihe bintu uvuga neza yuko apare y'ivyo vy'umuduga vyaheze vya Fanny ibintu umwibukira ko vyiza ibihe vyiza mwabanye mu na Fanny uwo ducishiza ku mayange gatoyi gusa ibihe byiza nuko twatinye filime itwika iyi filime yitwa ngo ikimbe filime y'u Burundi n'umwemera ko ari umukina filime kandi ego n'umu actrice akazi ari mu mwanya mwiza bamwita Mama Lao so nimba harageze igihe umwita Mama Lao rero nibaza ko hamaje muri ico gihe umwita Mama Lao nk'abana ariko ndavugwa umva ko nibihe byiza okay mwahujwe n'iki burya Fanny nakazi ka filime nyene muhura gute rero kuko we ntiwari mu Burundi ndakeka none wewe wavuze tugira ari Chimamanda muramaze kubona Chimamanda muramaze kubona utire Chimamanda gahora zino mu Burundi ariko ni murabona mwaragwaye amafaranga yarampaye sansi rimwe amaze kuya mwahuriye no tori ku mbuga nuko nyine bimeze isirega yabaye no okay harabigeme benshi ariko muri ico gihe wahise mufana asiye kuvuga abigeme benshi nzinanye na benshi Fanny ariko ntibakora nk'ibyo Fanny akora Fanny arabarenze Fanny arabarenze nshatse kuvuga mu by'akazi mu by'akazi ibyo nasanze ngo Fanny bitetre yuko abo tuzinanye batari ibyo bakora navyo bakora mbo mbimuvuze kuvugana na Noraski basi wakuri ya Noraski ntabwo turabona n'abasuku yandi gusa ndamaze kumubona uramukunda ariko uramushigikira mu bikorwa vyiwe sanzwe ko Noraski ntarintu upfatu none ndamubona kina muri filime z'ababeri ya okay bijanye n'ibindi je nibaza ko Noraski nta kintu kimwe dupfa umufatanye by the way n'umuntu sinzi umuzi busanzwe ariko ndiko ndarabisha amaso yanje umuntu mengana umuntu like ashobora kubana agira like
ibyo yirengagiza ariko n'umuntu ashobora kubagirana like I mean guys mumeze gute muri bien muri fresh rero no munsi cindi muri quartier twa Somali quartier ni nziza yubatse neza ariko ifite imiferegi y'uburofa imiferegi y'ino quartier ni yubuki ni y'uburofa rero ikintu kinzanye nje kurondera wa mutipe wa Fanny Lavine maze imisi mbona mukoresha ibiganiro vuga ati general perereji yaba na perejo yashikiye nasanze yashikiye muri quartier Somali mu Carama urumva kwibarabara nimba ari rya gatanu nimba ari rya gatandatu sinzi urumva rero aha nje kumu ewana kuma systeme yakaga urumva rero bari n'inzu yiwe namaze kuyibona uyu agira ubufu abantu badanda uyu bufu nibwo namufashe cyane rero abakuri ino nzu urumva ino nzu rero je nane nimero yiwe mfise nane nimero yiwe mfise nimero yiwe musore umeze neza sawa ura cyane gose Desire turondera Desire umukozi we ndi mukozi wiwe ari he ari ngaha muhamagare tuvugane fe murafitanye gahunda oya jene ntunzi cibanyita koresha umwanya manira bandabiriwe nambaye ikirato c'ibihumbi amajana ngahe niba ndi bitwakoresha umwanya koresha umwanya ya mumpamagare sha Desire mumpamagare Samaye mufitanye gahunda wewe mubwire gusa ati koresha umwanya kurondera acamenya je si ngombwa gahunda ahubwo bisaba yuko umuntu agusamenya ko naji wiwe gusa yego koresha umwanya sha komera ino quartier Somali ni quartier abajeshi twaba soda baja mu rugamba hariya nibo baza urumva bazino baca biyubakira baramaze kuyifatira ka quartier nka kose urumva rero uzanye amanyama ni ndani mimba uzanye blague ni ndani yo ari ni ari okay dushike okay Hakim tumefika Desire none hano ushaka kumbwira yuko ndinda gukura ibirato Desire nikoresha umwanya man nikoresha umwanya mwene uyu mukozi wawe mbona kibasha araza guhakoropa ariko ya Desire X na karanga na chagua Desire ndamutsa kwanza Desire je narinzi rero nguru umuntu w'umugabo uruntu gurupapa uvye rukuze cyane senzi yuko umuntu nyene ufite tayi muri kumarasimbizi nakubwiye ngo oyu ujya munsi nyene jewe ngaha araba aha ni mu basoda anaje pure nindero ewana mu rufaso nati Yesu ashimwe abo muye nabo nababwira Yesu ashimwe cyane noko Zaya ariko noko minduro man urasumvye fresher ino raske uratagase Desire iyi ni aya n'amacayicayi bavuga yuko mujebe n'amacayicayi uhora ukundi cayi cintu ze none South Africa ibi birabayoga Desire muri South ntabwo bayo ubi profit ujino be nuzohamara imyaka inga waya gusarira ndakubwiye Desire cyangwe kuzana amazina abantu baske n'iki nuraske ntare bagandanda ntumburira indero nka simbizi oya simbizi aragututse oya niwe yatinye ibyo byose mwese mu yego rega ni content twaraboronse content kandi Desire n'ivyashatse ndakubone neza n'abantu bakubone nashaka jewe mbone ukungenewe jewe ncumva ama insolite ya hariya na Fanny nari nibaza ngo uruguruvye vyabivye vy'imida vyabivye Desire none nipati mic ya Kimo twaje Desire urabona iyo Akimu oya si Akimu naho yarazi Akimu naho yarazi imewaka hii ni Akimu imewaka hivi Akimu naho yarazi Akimu ni cameraman wa Akimu ni cameraman akora na simbizi akora na Akimu ni maraya ameze nk'indaya
ameze nk'indaya urumva wewe umuhamagaye bisaba yuko aguha ivyunguka gusa Desire Akimu sinzogaruka iwanyu Desire ariko bahano heza vraiment Akimu njo tone mu nyumba man ngo turabe mu nzu ya turabe intebe za Desire turabe umu TikToker wacu hari akantu je ngomba kuraba abantu bakoresha TikTok cyane abantu bakoresha TikTok cyane baba bafise iki hari akaboro kareka kitu kana kwana katala hivi ababikora nk'akazi none usanga ntabikora nk'akazi oya ubikora nk'akazi vraiment ubikora nk'akazi usanga ntabikora nk'akazi umeze neza ariko akaboro gasiguri kumengo na gasiripere ukisoga neza ati none yambaye siripe one bonanda nibaze no wambaye siripe mu mutwe yawe niye nakumanda umenga ari afwa oya Jenny Dareti ni Dareti kandi uko mperuka gusukurura batarampeza kunsukura ni fresh none Desire kwambaye kijeshi urazi ko mu ibarabara utogera baca bagufunga isi yo ini tash Akimu yini nini yes tash me iba urabona wohura ntusohoke gusa nenda ziviza tash nazisize yo man tash umujya mu tipe ariko Desire tash uyu ujya mu tipe urazi ko ari seriye cyane uyu mukozi none wamuyenze gute kujyana kugondera wana umushobora yambonye na Akimu Akimu arazi koko kwiwe arizi Akimu arazi koko kwiwe sanga mamukanze kare Desire umeze neza none yandashima uraho be urasenga none ndasenze muri no myaka wobaho idini nyabaki nduma Adventiste mu basamedi basamedi bo munsi w'isabato pana bayo ariko mu minsi izwi ni samedi ni samedi kwa gatandatu munsi w'indwi mwari muri mukirisi cyangwa muri Islam jewe ndi kiburirane uri muri bamwe bo kwa badadi representaka yaba likusra handere boshandara baba likwesta karakashata yaba baba libozandana manda kenda mama Desire umeze neza none akimutufike man ni heza hararyoshe kakaboro ngaka kaboro nikonshikiye unaona atereka telefone ngaha haraba peti muri ntuzenye mwambara kuri TikTok babambaye ntuzeyi amakanzu uzona ngo tenge ewana akakabura ashira telefone gusa achaka kitara kubera gutagira TikTok kubera iki wahisemo ndakwibariza kubera iki wahisemo kuba umujournaliste muga ntuba umukomedie kandi mbana menga bisho jewe ndi kiburirane nakubwiye Desire je ndi kiburirane urumva je mba nkene gusa abantu kuba sinzi post nakobonye namba yari kava ugiye mu bya filime uramaze gukina filime je namaze gukina filime je nta kintu na kimwe ntarakora Desire urumva jewe ndamaze gusenga cyane ndamaze gusambana cyane uko no kwita impano oya iko urazi impamvu umviriza aha mu Burundi wacu urabona ikintu iyo gitumbereyemo cyane umutima wawe n'ubwinge bwawe ubishire aho byose ubishiremo byose biteswa tucugwa nk'umukwa maka oya ikintu cy'umuhamagaro wawe ntikigaswa ntigitaswata ivyo umuhamagaro ni muri Imana urabona ukuntu Imana yaturemye oya no muze busanzwe oya urabona ukuntu Imana yaturemye wewe irafise ikintu yagutayemwe ushaka kuba warakimenye cyangwa utarakimenye cyangwa ndaguha example ikintu yaguhaye kizokubeshaho nimba ari no mayi icyo kiba kiri muri wewe ushima ko ari Imana gutayemo nahura na challenge zingana gute urumva nahura na challenge zingana gute ntabwo icyo kintu kivako nanje reka ndakwishura Chimamanda ryari yanyemera 300 amajambo nariko ndavuga yumva ari mu ubwenge araryoherwa haro nandi mapere je nshobora kubona ati je urantwenza gose urandyohera mpari mikashi yawe kaza ntamo nk'ibihumbi jana umva jewe ndamaze kona neza yuko muri domaine zanje zose Chimamanda aradutamwe inoti aradutahura mugaca mo bibibwa turi njyajya turi njyajya nka je ndi njyajya jewe urumva niyo mpamvu je urabona ivyo je nkora nuko Imana Desire jewe ibintu byose nkora umuntu agutema inoti nkiyo ntabwo ugomba kubinjyanye nawe yagutumye service ugomba kuyikora neza oya biravana na service yariyo none kuko rega Chimamanda nuko atogutuma ibintu bibi reka nkubwire urumva ari umuntu aguha inoti akaca gutuma ibintu wewe nyine ubona ati agira cyane hari abana mbana postinga bikaba ngoba yuko yagaragaza ari byo yabakoreye kubera ko babaye yego ashobora kugutuma rero nka dufate ikintu wewe nyine ubona neza yuko kidashoboka ashaka kubwira none
urabona ko uwo mu gukora uguhuza utuma ubonwa n'abantu benshi sibyo kwagize amahirwe ugashiri ntutinye kamera ubonwa n'abantu benshi rero nko kuntu cyamanda bagwa hetero wasamira hari agwa hetero wasamira agomba kuraba umwuka wawe ahugarukira hama nyuma umba gwa 300 mu kugushimira ego mugabo ikindi gihe hari gihe asa n'umuntu agutuma bisanzwe kugira ngo arabe ukuntu ugamburuka canke kurokonese ibyo yagukoresha ukwica kinagutumye kikaba kitari gifise akamaro kuri we ahubwo yari juste gusa arabe kutumika nene nyuma kumenemwe miliyoni 3 birabaje rero iyo wa muntu yaguhaye 300 atagitoki washoye urumva haro nigashobora kugiyo 300 yagiye kuyaboregwamo yagutuma urankakima arashobora kuguhereza 10,000 ukibaza ngo nurukundo kumbe yanse kuja kuboregwa yavuze ati sinagiranje kubiri amafaranga reka ndayamuha umva yuko umukitije yayo amafaranga ntabwo umuntu we nta muntu yikora amafaranga like ari uko yanse oya ari uwo yabudisha yakoze nukuri kw'Imana abo yabudisha yakoze avuga rero birababaje uciwe ufailinga ugatsindwa kuri ako kantu yaraje kukugirira acabara akavuga ati yo cagitipe kumbe n'ikintu anje bica bimusha ni ubuhombye reka si bamumbye gute mfise parcelle so niyo 3 million abangure parcelle ingo tuyage twicare ndani design ivyo vy'ama 3 million turavyihojeje batazoduhishano twicare ku ntebe nziza izi ntebe ikintu kimwe izi ntebe ziraryoshe ndaki mwamenyereye saka wifi oya twe none turabanya igaze ndumunyarusaku design mwamenyereye akimu imagine oya nabonye wabikoze kandi kari wabikoze ni akimu akimu ni nasimbize nibo batugura imiryango dize umeze neza none yandashima South Africa wagiye ryari mbere South Africa 2018 wajanye n'ibiki inzira nshaka kumenya inzira yakujanye hari abagendayo bagize kuri lift arabagendayo gusa yaba utari umupapa w'abana wagira ugacu zokuru yabone kabisa mbeza fani vile mwahuye ryari mwahujwe niki iryo zina uyaranjira kwepe hari ibintu byinshi bombaza iryo zina Vanilla Vine uyaranjira kwepe mukeneye ko nguha ikiganiro oya ariko naravuze kuri kukiganiro kwakorana na Simbizi nakiba ibintu ukeneye kumbaza wombazako urambaza kuri patriotism umbaze kuri industry muri musique na filme ha mumbaze no kuri bijyanye na business management ibyo nibyo nganira akabana ivyo ndabizi bizire yarambajije kuri kimwe ni ikindi cyema ko twakoranye wowe rero rabikindi mbaza oya jewe wibuke yuko je twigeze kuyaga utarazino abendo niwe yampaye nimero yawe uravyibuka ko nigeze kwandikira South Africa yego kandi ujya munsi nashaka intumbero nari mfise nashaka ndagutelefone mu kiganiro tuyage ndakubaze bijya bintu no buracandondera ku kiganiro nakwanki oya bo reka basi duhere basi mu buzima busanzwe sivyo fani n'umu ex wawe sivyo oya nituje kure sinjira indani cyane ivyo navyemera mu ex ariko siwe mu ex wanje we yemfise okay yego n'aba ex barahari none Vanilla Vine ni vyema wotoriki ivyema zya karanga zo guhekenya wotoriki mani kubabarira urashaka gufata ikiremwa muntu ukagikompara n'ivyema bra oya hari muri yavuze ngo ex na karanga ngo nacagwa karanga ngo ex na chapati ngo no wenseriye bwa dance we wotora Fani rero umuntu agumara umuntu oya apara gucisha muri iyo nzira wewe desire bashizaho Vanilla Vine hamwe ni amafiriti wotoriki amafiriti iyo baza ku bindi bintu by'ibiryo none ko nta nubwo bitwika cyane okay reka dufate okay anyway ego of course nakubwiye ngende umuntu mpagaciro ntabwo nofata umuntu ngo ndamuguze ibiyoba canke ifiriti ubwo urumva bona wotora Vanilla Vine kuko we none namutuma n'amazi cyo gasanga ugasanga ndamukoresheje ibyungu muri uwo mwanya zo ifiriti ndazimara umwanya ngari ifiriti imagine icyo kintu kije kukubwira kuguhaye mahitamo
uheje gutora kimwe ikindi gica kicica ugacutora filtre agaca yica umuntu wewe wumva kweri kabisa uri mu bambe ariko mbe urubanza vyahereye urubanza rwa Fani nyene ni ivy'imodoka ko je nabuze imodoka ngaha muri ntuze nta rubanza kwigeze ruba urubanza nta rubanza kwigeze rubaho warigeze umva ko Fani yandi Chimamanda narigeze kumva umengo avuga ngo uzomwitwarira ngo oyaje kandi Fani yarigeze kumbwira yuko mu kiganiro yuko ari karariha hari amafaranga ari karariha icyo kiganiro naco nabonye nuko ntaguhaye link yari kiganiro yambwiye yuko ari karariha ari imodoka ageze kuri 3 million imodoka yari kuri 6 million mengo amaze kuri 3 million 3 million nari irenga gici ariko ndonsi cyabona uronse cyabona uzongere ku muntu uzomubariza umuntu hayizo 3 million azindo onse wallahi mbo bimuvuze kuvugana na Noraski basi wakuri ya Noraski ntabwo turavugana ntabwo turabona nabasuku yandi gusa ndamaze kumubona uramukunda ariko uramushigikira mu bikorwa vyiwe sanzwe ko Noraski ntari ntupfa tu none ndamubona kina muri filime z'ababeri ya okay bijanye n'ibindi je nibaza ko Noraski nta kintu kimwe dupfa umufatanye by the way n'umuntu sinzi umuzi busanzwe ariko ndiko ndarabisha amaso y'wanje mbona mengana umuntu like ashobora kubana agira like ibyo yirengagiza ariko n'umuntu ashobora kubagira like I mean n'umugabo okay ntabwo yagitinga okay rese mbe bujya we mwakundanye na Fani ari mu uzi ko ari mukuru kuri we cyangwa ni we wari mukuru kuri kubijanye bishatse kuvuga nk'imyaka nane nawe ni wokwibwira ni wambonye uraho boya nakubonye ariko abantu nkamwe bwe ni hatari ariko usanga utekeye imyaka me atagi kuri rufisi wowe uri mukuru uri kurushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko mu bisanzwe oya uri muto ndagusumbye uburebure je umuntu usubye uburebure cyane mufata ko ari mugufi urumva uri muto uri mugufi urumva nibaza ko imyaka sihuza umuntu n'uwundi ahubwo ubumuntu nibwo ubumuntu nibwo buhuza umuntu n'uwundi kabisa mbe bujya nibihe bintu uvuga neza yuko apari y'ivyo vy'umuduga vyaheze vya Fani ibintu umwibukira ko vyiza ibihe vyiza mwabanye mu na Fani uwo ducishiza ku mayange gatoyi gusa ibihe byiza nuko twatinye filime itwika iyi filime yitwa ngo ikimbe filime y'u Burundi n'umwemera ko ari umukina filime kandi ego n'umu actrice ari mu mwanya mwiza bamwita Mama Lao so nimba harageze igihe umwita Mama Lao rero nibaza ko hamaje muri icyo gihe umwita Mama Lao nk'abana ariko ndavugwa umva ko nibihe byiza mwahujwe n'iki burya Fani n'akazi ka filime nyene muhura gute rero kuko we ntiwari mu Burundi ndakeka none wewe wavuze tugira ari Chimamanda muramaze kubona Chimamanda muramaze kubona utire Chimamanda gahora zino mu Burundi ariko ni murabona mwaragwaye amafaranga yarampaye science rimwe amaze kuyanga mwahuriye no tori ku mbuga nuko nyine bimeze isiraga yabaye ntoya harabigeme benshi ariko muri ico gihe wahise mufana usiye kuvuga abigeme benshi nzinanye na benshi Fani ariko ntibakora nk'ibyo Fani akora Fani arabarenze Fani arabarenze nshatse kuvuga mu by'akazi mu by'akazi ibyo nasanze ngo Fani peut-être yuko abo tuzinanye batari ibyo bakora navyo bakora abo muzinanye nabo muri filme basi mu byo Fani wasanzwe basangiye akazi na Fani kwayi wahisemo Fani hari abigeme benshi nzi niwe twakominikanye kandi imvura iguye ntibwira cyane ntibwira hose cyane hari n'ibintu no mu bana hari igihugu ufise abana ubundi abana bose bibyari bakunda rero mu bana bawe ukaraba kavuga ati uyu ni washobora gutumika cyane cyanke uyu ndamubona ndamushize mu ishuri rya gisirikare ashobora kuba mu generale kandi byo muri bera uyu
rero iyo ukeneye gukora ikintu runaka uraraba mu bana umuntu ashobora kubayo. Okay. Njyewe rero nanje ico gihe mu gufana nibaza ko nkubona umunsi abakinnyi bakina ni benshi bakina neza. Yego. Ngo arashaka gusa nk'ufana Messi cyangwa mfana Cristiano. Yego. Kandi bose n'abakinnyi beza. Okay. Rero uragira umuntu uvuga ati undama amahirwe tu. Okay. Burya uracari single gushika. Uracari ex. Uracari single kuva mu vana. Iryo nibanga. Iryo nibanga. Oya hari ikintu nagira ndakubwire burya ntugifate iminene. Andonye. Wababajwe nabura. No, uvuze kubabara. Oya jewe sindi mu bantu bakorera ku mahomo. Ngo mbabaje iki nkuri cyo kugira ngo naka ntanga. No, ntabwo ari uko. Si nkuri ikintu kugira ngo abantu banshime. Buri kintu bikivuye mu mutima. Nco itumye nafashe decision. Nta muntu ushobora kuza kuko mfata decision nabitekereje. Okay. Muraherutse kuvugana none na Fanny? Tariki 6/12. Mariage yarabaye cyangwa itaraba? Yari bwabo byumva. Mwaravuganye. Hari 2023. Umwaka wese. Oya mariage ntiyari bwabe. Yari bwabe. Yaraguha invitation. Oya? Aya. Wari kuja yaburi mu Burundi, wari kuja muri mariage ya. Nari hano mu Burundi, mariage yaburi mu Burundi, wari kuja hano. Yabaye uri hano. Wayi utagiye none. Nta invitation nari mfise. Yayiguha wari kugenda. Nta kibazo cyari ko. Ariko bwita fresh kabisa. None kumenya ibintu bigeze ngo bakubigira intambara. Oya si intambara urumva jewe mwajewe. Ewana twarigeze vraiment ukagira ubukwe sinoza. Ndakenda ma. Aho no urakagira ngira. Ivyo bintu iyo ndahira ariko sinziza. Oya ndahiro ni abasokuru amba nshatse kwemeza yuko ico kintu ntashobora kugikora. Oya reka mubwire ikintu kimwe. Si ibintu byose mu buzima ugomba kugira intambara. Kandi none wowe wizera Imana? Jewe. Oya. Wizera Imana? Wapi? Aparesana ubwo ntidusha guhoza. Je nizera Imana. Okay wowe wizera Imana. Uvuga iyo nateguye gukora iki kintu ntigikunde. Nateguye guca muri no nzira nikunde. Jewe mu kwizera ko wanje irya nzira ntibari wanje. Okay. Nkibona impamvu ituma nayicamo. Nshaka ishindi nzira. Okay. Kandi nziko bintera kubera ko hari cyane ku bintu bijyanye n'urugo reka nkotera inkuru. Urugo nuko utizera Imana maybe urashaka kugura kukumva. Mbwa abantu bashaka kubyumva. Urugo ni ikintu kitari cyo guhukira. Ubaho utazi umuntu uzobana. Mugabe bihe bikamukwereka. Yego. Iyo uwibiherere bikweritse. Kirazira gukonfirma ko agomba kubuha. Aho ugomba gutegereza karabe bihe icyo ko biza gushaka akadomo ko ariho. Ibereye bidashinze kakadomo ko ariho. Umenya ko uwa watariho. Okay. Atari uwo. Kuko ikigore cyose Imana yakiremye ikigabo cyacu. Yego. Yeah. Okay. Iyo rero ibi bibaye uko abari amen. Hama kandi kindi hari abantu usanga babaho bababaye bakiri mu nkunda. Usanga ayamira mu stress twa hato na hato mu nkunda. Kandi gasanga umuntu amutwa distress. Ari ukuntu amukunda byadanje. Akavumiriya kuko abantu umenga ntiyo muhomba. Burya uyibwaye mu rukundo ufise ubwoba bwo gutandukana n'umuntu. Ubaho babaye igihe cyose. Yeah. Iyo rero wa muntu namaze kubona febrilité yawe aca kwica akabona ashake like umubona ari kubona ubundi urababara mugabo bigahera usanga ntabwo yigera yubaha umutima wawe kandi ujya kintu uruginga Imana tubikije tugomba kwitwararika n'umutima iyo urugure stress nyinshi desire yeah Fanny waramuhonze umuduga sivyo bafite famille harimo muri famille yuba maze kuronka ikintu kivuye kwa desire gisumba gifite valere y'umuduga canke kiruta umuduga muri famille yoshingina akavuga ati je famille wanje ni mama ni papa ni sister kandi muri abo batatu abantu tubanye neza muri abo batatu ari umaze guhereza ikintu cy'agaciro gisumba umuduga canke cyababa umuduga wabuze impamvu umuduga wabonetse
twe twamenye ko umuduga watanzwe that's problem nicyo kibazo rero muno munsi urabara ushobora kuba abavyeyi bari hariya kandi bameze fresh nibaza ko nimba abantu bambere tubanye neza n'abavyeyi banje sister boss ariko ikibazo wacumvise ikintu bamburana rero muno munsi ushobora kuba ndi hano avuga ati bas yanda mbonye nk'umushoferi avuga ati imodoka niyo gukotesha yoca amafaranga igapakira Ngozi Bujumbura koruko mu rugo singoma ngo bamenye ko ngiye gukora iyi business iyo rero bishitse ya business nkiyomberamo nibisanzwe ujye umuhari wewe nyene imodoka yaje muri iyo nzira yahawe fani muri iyo nzira nakubwiye ko twamenye ku bw'akazi imodoka nayo yaje ku bw'akazi urukundo rwaje nimba aravyiganira twakoranye na Simbizi oya sinakiravye je mfise ukungene wewe nakumenye kuva kera urumva mfise rero ukungene narateguye ati je nitwahura na Desire nzomubaza akantu umva na Simbizi nawe arafise ukungene yateguye ati Desire nitwahura nzobaza akantu Desire urukundo rwaje gute mwahujwe n'akazi ivyo urukundo vyaje gute ko numva bavuga ngo inyishu ya mbere wayironse inyishu ya mbere nayironse nimba wayironse ari fresh kuko uvuze hari ibintu utagomba gukompara nkuno musi uransanze mbana kandi ni heza cyane hari yosaga abavye bataba mu nzime zuko kanda hani wawe none wacubwira ngo kandi izo bamwe umukobwa kutanyishura none wahasanze umukozi nawe none oya maison de passage urashaka kuyifata wow okay ni wazo kambura utaho yakora nimutse wajuje rero wajuje naho nabwiye ko nzosubirayo ntuzosubirayo ukeneye kuzuva urongoye kandi farafise umukobwa kuze Desire aranantutse oya icya kibazo cyagikurikiye je kuri uriya mukobwa ari nk'umwana oya si nk'umwana umuko arengeza imyaka 18 gusaba yakutse ati rero ushatse kungira umukwafa hari abantu mbona numva bavuga ati baravuga ati mukanya wumvise byo nanye agiye gucuka Noraski karabaye oya akimubabaje kwambia kama Noraski atakiyaga dekone kore muramuke akuze afite igikuriro ni nkujya mukobwa wa Beri ujya mukobwa wa Beri nukuri none ntuzenya kesi ntiyari yatangwe kumuri Noraski je wihangana man aho ndabizi twe turabanyarusa ko arabizi kandi twe turi njyaje ndazizo nkajewe ndi njyaje friend urumva kabisa Desire urukundo rwaje gute mu kazi koresha umwanya ndapachije uri kuratuma ndakazi kuko nakubujije Desire urukundo n'akazi ngo ntibijana akazi kaje mu rukundo kabagapfuze ngo ntibijana biravana reka hari gihe kimwe gikwege ikindi birasanzwe none nk'akarorero hano bwakara k'abantu umugabo n'umugore usanga muri manager wundi twese ntwamenye yuko Big Fizzo na madame wiwe basupportinga na yego none urugo ntirumeze fresh bajya barabana byo mategeko mwe nabo mwari mukiri ku batamwe mbwa batarabana batamwe batarabana twabimenye babanye okay urabona jewe twamenyanye ndamusupportinga atana contract yo kuvuga ngo ndi manager kugira ngo nunguke profit runaka ndiye nkora ikintu nk'ubu dufate mbonye ko hari ikintu cyo kugira akamaro uretse kuri mu passport nkabana ati iyi mpano yo cyamatu dushaka gukora swate kuga kazi cyanye support nkuko kimama ndakwimviriye ego kandi hari ibintu mwihaye hari no video umwe nagiye mbona abantu bajya kuri mic nyine bakavuga ibyo bashatse tu cyo nabubwira tujewe nta muntu mvuga ko message ndimwe ishobora kundakaza ngo umuntu abigira umwanzi ntabwo kuko entertainment ndayibaye hafi ndabizi yani cyangwa moto zazo ndazizi nta bintu reba birenze hari usanga bavuga ngo nk'icyo kibazo mbajije ngo famille yiwe aremeye abona iyo ugize like uyu maze kuba umuntu akuze wibwiriza wironderera urakora iki mutima wawe ugutegetse essentiel gusa ikintu kimwe cyo barikoze ni gihe famille yanje like nk'abo tuvukana amaraso yanje nibo kenshi nita famille
cyangwa papa na mama igihe baba bakinira bezwe runaka like bakayibura cyane hitwabira mu mishwana mugaje papa wanje ni nka mwene wacu tubanye nka grand frère wanje kandi abe nyine nta muntu n'umwe nta muntu hagaciro nk'uko akama urumva mama wanje nibaza ko fani yarabashitse ko yarababonye n'abantu tubanye neza petit frère ni sindamufata nka petit ndamufata nk'umu frère like hari ibyo dusharing sister wanje babona nyine duhuza so abantu bameze neza like mbona ko atadirinda bafisemo wana nta kibazo na kimwe mba numva afise rero no mu by'akazi like ibyo mbaza ngo mwamenyanye gute byagenze gute cyo twamenyanye kubwo kushima impano yiwe haje ndamaye ko haje mbona afise intege nke zo kutizera ibyo ndamubwira fani nkuko unyanshura kubwira ati wewe uzoba umunyamakuru mwiza gushika ukore kuri RTNB hano kabuzi yuko byo kuvuna kucika kuri RTNB kavuga ati reka kurota amaje nkaciza nkakwereka ko bishoboka aca ndondera ko nigisha muri RTNB kisangura umunyamakuru muri RTNB ibibazo ibyo biba nk'inzozi zibitangaza kuri wowe niko ndabine byagenze namweretse uko bishobora kumugira umuntu muzima bishobora kuba akazi namwereka ko ashobora kuba yohura n'abandi bajya mwuga nkawe bateye imbere kuva kera kuri we ntiyabyumva hama mbigira impamo nimba warumvise aje Kigali yari yanzare zo nzozi ndamwipfuriza niwo mujanye kabisa ikivyo tubikite gatoyi ariko tuyage gato kuri entertainment burya entertainment wikurikirana ibice bingahe kwija mu Burundi hewe aho ngeza anda consoma internet cyane kuko ndibaza mparuye mu myaka 5 nk'amaya franga aja muri internet ni menshi ukoresha cyane TikTok ariko nkoresha cyane TikTok abarundi nabo bikundira Facebook nanjye naranayivuye ko urudo Facebook amakuru wombaza ni muri TikTok ni muri Instagram kandi nasanze sinzi burya kubinyuma mu iterambere nibi bintu birimo mw'abantu ibintu byo gukoresha imbuga zitunguka Facebook abarundi twarayihaye harimo abamiliyoni y'abantu mugabo ntiyunguka irapibliya irunguka ariko hajya barahemba Facebook okay abayemba ni fresh ariko gusa ikintu nzi mu Burundi ntihemba mu Burundi ntihemba ariko ari inzira ihembamo ihemba mu buryo bwa PB ndabizi n'urubuga rwo kwamamaza ibyo ndabizi ariko tuvuze ibyunguka kujya YouTube ntigume kwereka gashinga k'idolari amafaranga n'izindi mbuga niko zimeze za Instagram za TikTok niko zimeze rero ni byiza ko mu Burundi tugireka ndavyita amahigwe mabi canke meza like kuko mu buzima hari ikintu bita mare necessaire turi muri generation ukoresha internet mugabo igihugu cyacu ntikira nta license traro nka zizo mbuga kugira ngo tushobore kwa twohembegwa hano peut-être bizogenda neza igihe rero icyo gihe tutarakigeramo byari byiza yuko dukoresha izo mbuga cyane kugira ngo nizajamwe inoti uzofise platform kwinjiriza nk'ubu abantu bakoresha Instagram na TikTok abo manzi nkangurira bigeme bacu dufise akubwa beza banaryoshe ibyo ntabyonze barakwiye gukoresha izo mbuga mu buryo like bwo gutanga ishusho y'igihugu ikindi kandi baze bararaba ukuntu nzikoresha abakenya iyo umwana w'umukobwa arabasa Android amamega ntapfushuza uteramiye kuri TikTok hari ibintu TikTok ikreya byara match live match ugashobora guhora n'ubundi buntu afite TikTok mugateramira ngaho mwese muri babiri musa n'abantu muri kumarakina ukina nuko uwafise abafana beyo wofise abafana biwawe abafana biwawe baragugiftinga umusumbanya amanota kujya kwa basket
iyo umusumije amanota baramutsinda kandi ari amanota iyo ufise abafana bameze neza uko bahawe giftinga neza ziriya biharura umusumbya ni amafaranga yinjira muri konti yawe kandi yoyo ntibisaba ngo license urayarotira fresh ufise umuntu ari muri diaspora nko muri Canada cyangwa muri America cyangwa France uramubwira ati unari umuntu wizeye ndaguhe konti untore amafaranga uyandungiki okay idolari ukabura ziriye aba Kenya n'aba Nigeria abagande nibyo bintu abana bakobwa usanga byabagize aba star okay urabizi nibuka hari umurundi ari mu Buhindi yitwa Desire Digar yarigeze kurengana ahantu aza giftinga umukenya mparuye gift yatanze umwanya yamuhaye gift z'ibihumbi 2,500 by'idolari kubera ni ibintu ukora like bimeze nko kujokinga ni nko kujokinga uwo mwanya ubumengo nuguhangana we niba ufise umuntu gifting uyu wowe umufana wuyu kujyo ufana itimu ubushaka ko umuntu wawufana go matsinda kugira atsinde rero nuko umutamwe izo gift okay izo gift wewe uguma ukora muri county hari utanga ntamenya ko wankombye kwibuka ko watankaje amafaranga uhejeje game Desire izo mbuga uvuga tabaruni ni bakoresha izo mbuga cyane za TikTok na Instagram bazikoresha iyo kampanye urayita barazikoresha si cyane ntibazitaho cyane ahubwo ntabwo bazikoresha mu gihe video mugabo sindabona uretse umuntu ngize imisi mbona baca uzogende uzogende kwa Iza haki muri no misi yira Ramadan izo yose cyogende kwa Mr Champagne muri no misi begenje amafaranga menshi muto wallahi kuko imizi yose ukwezi guheze mbona Isaac agira live none uravyigisha urazofata none ugire seminaire ubyigisha barundi nane bavyumvise baravyumvise peut-être hari abandi bana bo mu giti batavyumvise ko nibo bakunda gukora ikiganiro cyabyo nanje asante sana ndiza kandi reka ndagushimire je sinkunda gukora ikiganiro kirekire cyane reka ndagushimire tunje kumenyesha bene gihugu ivyo twayagiye ngaha ewana nubwo wanteye oya je nikomeze je nikomeze kabisa kandi ahanatezwa kuronka no nje mu gitondo kare no ushobora ariko nasimbize nturavuga ko mu gatondo oya je barahamwe mwazana gasora aba muri ibi bice nabanje mbaza rega natetse umutwe attention twarabonanye twarawure kuri alimentation note natetse umutwe ndavuga ati wana ushaka keza aragahebera arena wakonshitse ino nka saa 5:30 naje 2:00 kuva 2:00 ndi ngamu kare asante sana Desire power bro akazi keza nawe man tera imbere guys afite ivyuma byinshi ko na manani sinzi ibyo bikora ariko jenzi aka TikTok nzi aka TikTok asante sana